Bekiriya nibiki waje kushirikira utavuze nibiki wahuye n'ikibazo ya noneho kiriya je gisagara ndagihevye ndasubiye ruguru uje gufisuka yani narahatswe koreka nanjye ndambara ibintu vyera gushika hejuru nigira ngo n'umwisilamu nigira ngo n'umwarabu avuye himaka nagize ingorane waza mu matindi fungiwe irahe niyo wonjana ndagihevye gisagara unyansubire ruguru uje gufata isuku ruguru ni isuku wewe ntoyifata ndayifata nyene urabona hera kwanza reka ndana imande nani vye mufise nabibuze no munsi kiriya abantu bijya no kuri kore sana kweli ni kumuha byose ndabimare ndabimara nukuri ejya naragize ikibazo nk'ubu wari kuza unza kunda mugasho ndeko zirura oya ziraryoshe kiriye nuko wari ufise ijambo yose nuko wari ufise ikibazo cyo kumamba ko zirura baramfashe ndagira ikibazo benga mfite amahera ngana gute none umuntu ufise ikibazo havuye andi hagutu uzoburandi hakiriya wawe nado reka nkubitini imitwe aje nzozana ikazi ngaha tuyisangire kuko urazwa ne munanira mirari ngaha nyene karibu ko kandi wihangane navuye ngo buraryo Diria nakasaka sawa umbikire nkamandere 10 sawa njanje mpungura mwana Bebo TK. Hafeka zihata. Ifeka umega zahetse. Kubiriki. Bagiye kuzana izindi. Kawukarabisha nawe umuntu nabi. Nteze gitumbura ngaho nirire. Neretse naba gucuma nakazanye. Abona. Hawa wararamye n'utwe wajoretse. Kanumeke umera mu. Njye uratse kuvuga. Kandi nshire mu gipapuro kera dereza. Yarukirize barasize. Ngenda guhe. Hereza cyane ngaha. Tasina liriko. Hello. Amategeko ni sawa ya corona mwarabikurikije ni sawa? Isawa. Mbe ni biki? Nifuza. Umba rero nta bya gauche à droite byafite nawe no. Nje ukontrola. Ukontrola iki? Oh yatekana. Utuye harakimo warakibutenga. Umbiriza mukora. Je n'umukozi wa leta. Ega kwanza. Pasindi. Abona. Abo zotasha kwinga hasaka hose. Ubona uratimbaza no kuntera mu mateka yiwanje tewe. No mugaka. Reka gusa isha. Mbe izifana zawe. Ego. Umbiriza leo. Mugirano barinda basha. Ibintu by'iwanga mbego none mbale controle hari cyo bonye ngakibutse umva ubu ndumva muhogo zisawa banza kwanza zana makitanse mbe wojogira ibutike atazi ariko none izina bya ayo na mandaza tanga muri yo be uraza amahera wojo kugurira ibutike ata tumushya mu izina ryawe cyangwa uvuge urushatsi umbiriza rero gire ime manuze kuri nararishi ntushaka ndeni giki Nshaka ndiki je nshaka bitanse byose ari namwe yo be reka ndagwe bitanse ibintu wabirisha ibikora bishe hirya yejo ibintu waje kubirihisha tora raba wabiriye muri banki wabiriye muri banki izina nako ikariko ngaha izina niri kuraba izina birakuraba ngira gusa kuriha izina nibikuraba kuranyumva ibintu abirisha hirya yejo ni waje kundirisha tekana rero byararangiye wayize muri
Mumereza rero. Amande cyambere nta zina ririko. Nawe ndaguhaye. Genda witware nzokwitaba nawe ndaguhaye. Umiriza rero mukobwa. Ndabihebye. Ndabona uri kuzana ibintu by'amanyanga ngaha. Ndiha ibyo atwaye. Ndihiriki. Ifana. Nagakata ubunyenda barabahera. Nimukozi weza musaba murihisha. Mbeni biki ngamukura. Bisigura iki mukozi wari? Wowe uri kunyakira, uri kwakira abakiriya. Ndakuguma amahera, ndi ku kazi kawe none. Umbiriza rero akafana yangiyo. Nibiki? Idesa ndakoresha ifana none nanga, ifana nanga. Amajana 8 ijana amajana 9 ndabona ngaha. Nzakuzanira nabo yo kwigenza ogaruka undi munsi. None kubaza ikindi. None ngo noza ngasanga ntukwije. Undi munsi nzokugira imbabazi. Umusanzu kwije. Nari kibazo gasisa wawe. Niyo mfise baba naheze hira. Bonda kubwira. None mivugo mvugira. Ndakora umukozi wa leta bari uwundi. Aha twaheza. Undi munsi bwambere ngiye muzogaruke ngaha. Nzogaruka. Zogaruka ni mugwa. No, abakozi bari tateza kubahwa. Kubahwa. Aho dushite hose turangwa turajya. Kwa mama shamba. Ariko uraho basha nta tudakuye. Control technique. Hemga. Umushafoni ngari. Ninjonga. Dai wako witaza bariko barakumye kwalo. Musashe vusha kama bati cangi amabati. Hitwa ngwiki. Nazi na twa. Ndayitse ushaka ndayitse zina none ari wanje. Jofasha rega Ndayitse sakanwa. Kufise ubwana bwinshi. Oya hitikugushaka nyirushaka wahizina. Ombiriza rero aje sinaje ngo dutera inkuru umugabo. Ndi umukozi wa leta. Wewe uyo? Kwera. Hanyuma izoyebo wamba. Ndi umukozi wa leta nkora muri OBE. Icyambere mfise ikibazo cyambere. Mbe izuduru mugwa mukubita ndo. Mbega abantu bajyanye ntimubavyura. Cyane nta numwe arabitwarira ko kuri zone babafunga. Oya mukozi wa leta. Icyakabi nahyo. Amani gwa ivyo bintu mwa muhonda abantu bakabura ingene basinzira. Amani bitanu. Guhonda mandi yabita. Reka bati. Ni mugazi kanje bwa. Ukora sinzi ibintu by'amantuze imifuniko imbabura zimeze neza. Ujya buntu urubukoresha yo wagize ikibazo. Ujya mu muntu abana biyinika nyene mu wese. Wowe none wowe ntushaka kwiyinika none wowe. Reka ngenda kugakora. Ngenda gakorera abana nyene bakanye. Okay, ndarura. Ujya n'uburyo bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ntabindi mukora amavarize. Byose. Baya bose n'abakozi murakorana. Abantu bose n'ubukozi bw'iwanje. Umbiriza rero zara gitansi cya OBE. Uvuze ngo gitansi za OBE. Shaga mukozi wa leta nje na gitasi fisi. Ego nukuri kw'Imana. Nukuri kw'Imana. Mamagara polisi. Umuntu ukora ahantu ata gitasi cya polisi kiriho. None nje hega akazi kiwacu. Umbiriza rero ndakwishyura. Mugabo. Umbiriza rero ugana ndabumwa. Ubwana ndabumwa. Shama mango hatusha tuhita gute. Umwe hatusha tuhita gute. Ega mukozi wa leta. Amajambo yose kuyakora he. Umbiriza amande. None amande yikiga mukozi wa leta. Nakubwiye icamera amande izina waritora ngaha nyene nshitse ngaha. Amande 10,000 uranyumva? None ari amande yo gutora. Hanyuma ibiruhonda abantu bamwe bayitwarira bajya kuri zone abantu biryamiye nta kibazo amande 5,000 sivyo? Nje nta muntu ari doga ngo ndamukoze. Hanyuma igitansi cyo ngaha nico nkeneye. Nta gitansi fise je. Okay. Fise gitansi 40. Karaba, nyayo 40.
ivyo urimenya byose hamwe ni 55 55 yego ku munsi ninza bitatu ngaha ivyo ni ivyo kumenya none ivyo 55 nje ndabikura umviriza rero wa mugabo we je ntavya gauche à droite cyane nabaza ngipolisi cyane nzane ahantu bahugana umva tutumvike twebwe muri obere habaye bijya amanyanga tusari gufuri umva mukozi wa leta tumvika nizi na wamfasha kuri tazira none ibi ni no mfasha vrema ivyo birongira nakuyemo bitanu kubera gufashije bitanu ahubwo fasha ukuremo byose hasigare nka demi byo bari byiza n'ukuri kimwe ega natwe nta mahera turunga ushaka kubafunga barakuvuga byose bakaba sezi uranyumva bafunga ibyuma erega amafaranga n'amafaranga ya leta tukotorana ego na leta ndabyemera twege tuza ngaha izuba rikadukubita tukotorana amafaranga ya leta none amafaranga ya leta wewe uragitanga nani isoni none ushaka ungubitika mukozi wa leta umviriza rero ndavyugana byose umva chef umviriza hagarika nimukore umva rero mukore amanyama yawe nje namanyama fisa ahubwo dufasha cyane ibyo ufise ngaho none ga mukozi wa leta ibyo bibe mbe kuri ko bambara ega ibi stari shasha abakozi b'ivyuma reka kupata ku gisusu nje ndagwaya amacinya yaho fatana zana ibise mugabo unyamba ari wawe nimwegeje gusa zana sora mahera ukeka ndakura kureka mukozi wa leta kabundega ega bana mangarika taranya mahera nimuhagarike we sha reka gukora nyagu sinagucona ugiye ikoresha hagarika rishari rishari kandi nako kitwa nyangufi kati nyangufi ibyo ari byakumenya nawe be ubwa impa mahera shabwa bundi byarakazi none ngaha tuzodutanga mahera buri munsi cyane ninde hora zanga atari jewe neyo nzogaruka aho nubwa zanga gitanzi kandi gitanzi cyameza 3 Mufyonto none anza gutanga ubu acyamaze zana mahera ukuyakura hewe umenga uri umukecuru abawe gubika mahera ngo umukecuru ngajya yabika kure ni hatari gahara basuma ngaha tuba none urizo nawo mukorana havuye bijana ndakewa eka nkura yandi eka ndafisa yandi eka nakura yandi ani majana 5 andi telefone police oya no eka nakura yandi garanu hose eka na yakure none ushaka mahera muta suba rikora twica nga tumeze nabi muko mushaka kutuhayageza gusoma tuvuga nibiki ga mugabo mbabarire muta zana nganga aya ibyo si 5 n'amajana 5 n'amajana 3 bitanu zana yandi uyakura kure yandi fisa jewe n'ukuri ndagusopa sopa basi nsopa ndugara hano hantu ono huga nta n'umuryango hari kugara gute eka ndagusope basi ati ndagusope eka nisope eka jena mahera nta isope po hasigara none ntugusopa eka cyo bitanu mutama ibyo bitari byo nabisi bana mukoro eba ni mukoro rero umbiza rero nabwiga intu akira gitansi cyawe igitasi ndagitwara utwaye mahera aho mahera ega ari uzogaruka jo ashaka kubaza gitansi arakubaza icyo gitasi ata wewe namahera warishe akwiye po urabona none gitasi urakinyi genda wewe mukozi bana wakazi wewe muta nimuzoga gukora ngaha mutari andori abakozi ba leta dukwiye kwegeranya amahera kubera aje mu kiga ca leta nanjye ndakubaza ukora muhonda hondi byo muhina abantu mukabavyura nanjye ndakubaza tuzoka tuhayita satanwa cyane umbaza ibiki none aho hatagira sha yatware sha ngaho yatware kandi uko bwabo kanzo atumva ko sha mahera wa mahera urazi akore yameza ngaho karibu kiriya muta karibu ngaho boss karibu kioske mixte urumva ari kuvuga yo ngaho dandaza ibintu byose oya hariho tuje hariho amazi hariho isuku banza urindire ima icyo kunywa kwanza icyo kunywa mahera imbere zana icyo kunywa mahera imbere none boss akaziro kandungitse amahera imbere akatsika kakurumutse ugira uze gutwara omereza rero banza zara mahera imbere boss omereza rero nawe ko ibintu biza koroha zara mahera imbere no banza yumvirize je n'umukozi wa bere uca witonda uchude imichonga rero bunye abana imayone nibichi nabara no kwereka hanye mugaragaha Jesuke misinga yikuga ya kaya kumfata oya soma nakanda ndakwenda bazurindi eko bosi wanje ganira mutaba wanje unyamanyanga wewe nawe nego cyoroha ubwo ndasokoza umbiriza rero eko mutama wanje zari bitansi kode ko kashe ngaha nari mikashi yose abifise nubwo yo ngaha zani gitansi cya bere urumva bosi mbe akarangaye ako ni 10 uramikaze yako urumva bosi ahantu ntiyashasha naho nyumva
umva hani hashasha na boss. Moi je m'en fous. Nakwereke. Na boss hari ibintu bimwe. Moi je m'en fous bika. Kiosque mixte hagurisha byose ko kashe limikashe byose binga. Baho kurejya yeto. Zara kiwa. Wo sho kugurura ikibaza nkiki. Utafise nunze kitasi ya bei. Urumva hari ibintu bimwe ntaraza ko. Umbiriza amafaranga ategeza kuja muri leta. Kana amafaranga ategeza muri leta. Amafaranga ava mu banyagihugu. Uranyumva? Twebwe rero igisata cha oberi kijeje kwegeranya amafaranga aja muri leta. Reka rero kuje. Reka. Izuba ryanyisha. Taje kuzanga. Zani kana mukwanza arandi details. None nyakubahwa. None nta kunongeremo none. Kugira nzoca ndakira hike. Mbeko ujugumira. Tetwa. Unsabye karamu. None nakusabye karamu we ndakuzuza amakaramu yose. Mugabo nawe. Uri mudagi. Oya ni wicagurira akaramu keza kugira nawe. Ndaje twara zose. Oya nabonye. Oya nawe nyunga amanyanga. Nakuca manu tugana unyipse. Umbiza rero. Nawe ko amanyanga. Amakiri mwe ndagusabye igikombe. Imana kiri mwe turema nukuri turagusabye igikombe. Amakino. Rindira none ndagoye makere ushobora. Umbiliza igitanze ngakwanza obere kwanza uraza amafaranga obere kwa. Utusha amezi 3 pa trimestre. Cyangwa uri apa trimestre cyangwa umwaka. Oya reka ndagufumbatisha basi nje ni kumeza 3 reka ndagufumbatisha. Omba horuriha. Oya sinashasha urumva. Aho nahora nkorera handi. Nahora ndi hakumeza 3. Are naho nyashasha. Reka ndagufumbatisha nyakubaho. Umbiliza rero. Zayo 50 ngaho. No kirunchana wako nawe kaboza. Umbiliza urakura ubwanwa nk'imbe banyagiwe. Uri kuranyumva? Za senkani ngaha. Okay, kitanze. Oya oya 20 njenda yako. Fakusana. Boy. Reka uri umuntu mwiza ndabitse uri yo. Ucuza kazi yake yakano. Abona. Harura ndabe harura. Kanda kurabira. Inoti y'abagabo babiri, abagabo bijuje ni jambo. Ndagwaye abagabo bane. Ariko babiri n'aba babiri. Urumva ndagwaye abagabo babiri. Ni bane bose. Ntotsi kwa. Ubona ko basa. Ni babiri. Ka ufise ubwenge nk'intuze. Ubona ko basa. Yego. Aba ni bana bijya bukuri. Mbiza rero. Uzogaruka amezi ane. Ibyo nibikuraba. Yase raho umviriza ibyo yase ega nshoga kanejo. Yamani suka. Oya rero yamze. Oya. Banza kurisha kwanza, banza kurisha. Ibyo nibiki wa. Kubaha mugabo kweri. Ne. Wasi ungaho utangana mani. Yo kuri mwese. None. Obere tuko dutera. Baza niyo kaziza kuri mwecho. Abona. Hano mu gitangura uzuza. Tujya mahera boneka. Kutanga vemi. Uzuza. Kiosque mix. Akigida chao. Nimba bakiriha, nimba bitaje bagira ngo ni macho mafu. Ngoko natoa. Inzo kumbona ari nziza. Andakurikiye. Dog. Come here. Come here nibikeka ko nepuruka tewe. Bitu, chifa. Brother. Sawa na. Nabya brother. Ushaka. Abanda kusaba. Sawa. Mbega hano hano. Mufisimba. Tabarieri abantu nk'amaye kurengana mu ndanire n'ibintu mpamvu. Cyane mufisimba gahiza cyashaka kuzinga ngaha. Imbwa. N'abantu hamwe. Nacho ndazi harura nazo nyene kuko ibyimbwa byose twaje. Waharura ibiki. Obiriza shobuja ni hari. Mbiza dogo je nkozo rero. Enda ngo kete waretana ni kuvuga iki? Go kwindi. Ateko yatezako we brother ke. Abantu ngamye mutamuza mugorana. Turi mu kazi. Mugabo wewe gatusaka kuguma odana makuru. Aga urena agafunze rero we. We nabonye ko uskuzana amanyama ndi mu kazi uruzuba rwa nkubise angusana iby'amanyama byawe. Nene rugukubise zana shobuja ngaha ntabyo mfise nakuvuga nawe urabona.
Mbe ushaka kuvuga cyambesho. Le brother. Chenga. Uraza haba shiri cyane. Na problema papa buta. Uzara batunza. Po, ndabona. Papa buta kama ndo bana bana mama costume. Na nawe moto wambaye kwa. Tenda muku habo. Kokwe. Mugabo hamagara mugabo. Tenda moto tsani. Ndaza ni police. Habona. Uno musi hona hakurikira ngaha. Yamega Kumenya bitanga uka. Kuri duru narabona bapita bose muri ndi ya combat. Tebe ngapita kutamura. Kora kazi we byakuze kana kazi. Na ubona bikubiye. We nawe kandi wabikora. Aho sangurira n'ubugari. Bote ngoje. Baza ubizi byakombye. We nakupukisha wamba. Wani yo kupukisha basi wande ndamuzi. Wazi gabuye. Ena tihani. Oyishura neza. Waga buri ngo. Sawa. Nyakubana mahoro. Mugeza ramaki. Ego namahoro namwe ni sawa. Ego. Murakoze mutubabarire ko Kamanyotse ko nacyo konje kwa. Ego mutubabarire ndazi umwanya wanyu uragoye. Bo twebwe dusanzwe turaba abakozi ba leta. Ego nitwa Chris. Ni umukozi wa leta. Tumwa duca kunzu kugira niteranye navuga yuko amahera leta. Ya leta kujanye niki? Bon nkora muri Aubert. Aubert. Ego nkora muri Aubert hanyuma nsanzwe ngenda kunzu kugira amakori ki urazi ko twari cyo gihe Aubert yuko ni gukusanya ego butuzi bwa leta. Shambwa njumenga nta kintu nakwije muri leta. Zose narahejeje. Urumva nkama mufisiza nk'iyi yakina yuko muza murariha. Urazi ko turiha patrimestre twariha ku mwaka rimwe mu mwaka. Arakomujya mugabo ariko. Ewe n'umukozi wanjye nkunda akora akazi neza cyane. Niyo nico sivyo ndimo nashaka yuko rero mumbwira uko gushaka mutwereka impapuro byemeza yuko mwarishe muri Aubert kuko nsanzwe n'umukozi wa leta nko nabigugiye ukora kuri Mawusi ego Mawusi kuko niyo nkorera biro ya kangahe ndamutama naje gusanga oya si none ndikora kubaza nkora muri Mawusi biro yitwa biro kwa numero 7 abantu biro numero kombi numero 7 nk'abanje kuri Mawusi nyene biro 7 kuko yegera ni biro bya directeur general wacu commissaire sanzwe agira nyuze mugabo mbiriza kubwira we wagiye wabona uza washika oya kubera urazi ma jeje nyene nije muri akwiyo nimero nije ndo mushefu biro numero 7 shakumbarire niyavutse shasha canke niyaso niyo wakare oya mbere nimenya ko mbere yimwe ibere barazi ko isanzwe ikusanya ubutunzi bwa leta rubari hiyo urumva ikibazo aho kiri je aho nkora no kuri mbiriza mugabo nimero 6 we namaze kumva neza shakumbarire neza turabe kwanza amadoki oya banzurinde tetwa umbiza turabe kwanza banzurinde jewe rekana gwa kitansi ni mutarariha urariha jewe byose narahejeje mwe navuga kiko byarari murumva terabije biro nije ndabikoreramo wowe nyene umbiza mutama ugiye washi mufate oyu umbiriza gatoya mbarira neza ikibazo aho kiri umuntu kwabizi yasuni umbiriza tetwa do shakumbarire neza hari ibintu bya paraganye ibintu byose by'amanyanga umbiriza iki kidodo ni cyahe iki kidodo umbiriza unamusi numva ngaha umba polisi umbiriza nari imesi kisomani mirongo ine samahani